vuba cane twikangure microfinance igiye gutangura kwigisha abanywanyi basanzwe bitura izo gishe fizike gukoresha mu buryo bwa none. Bamaze kumenyera niho izo gishe fizike zizoca zihagarara, gutyo umunywanyi abonye umwaja wa kashitere azoba abonye twikangure, kuko azoshobora kubika yongera abikure, amenye ibintu vyose bishobora gukorerwa kuri konte yiwe akoresheje iyo TM Cash. Ishirahamwe ryo kuziganya no kugurana na microfinance twiteza imbere yatunganije ikiganiro ku bamenyesha makuru mwiyugururwa no kumenyesha ubuhinga bushasha bwo kubika no kubikura amafaranga ku banywanyi baryo. Kuri w'urwego nshingwa ntwaro Ntirampeba Gervais aravuga icatumye biyumvira ubwo buhinga n'akamaro kabwo. Ubu mu Burundi bivanye nuko abarundi benshi ndetse n'aba hagati mu gihugu bijukiye gutunga amatelefone ngendanwa, vyaratumye guhanahana amahera hagati y'abantu vyoroha bivuye ku bufatanye buri hagati y'amasosiyete akorera mu vyo gutumatumanako, twokwita les opérateurs en téléphone mobile n'amabanki ndetse na microfinance. Imbere y'umuzo y'ubwo buryo bwa none abenegihugu baba hagati mu gihugu ntiboroherwa guhanahana amahera, kubitsa no kubikura amahera mu mabanki canke mu microfinance, kubera wasanga ayo mabanki hariho aho adashika cane cane kure mu gihugu hagati, twovuga mu kinyamazuru a milieu rural reculé. Ivyo vyatuma abenegihugu baca babika amahera mu mihana yabo, twokwita mu kinyamazuru la thésaurisation. Ivyo navyo birafise ingaruka mbi nyinshi cane, harimwo ubusuma ndetse n'iterambere ryaca rigorana. N'amabanki canke ama microfinance agize ngo agiye gukorera mu gihugu hagati a milieu rural reculé, yarakunda kugira ikibazo co kubura umuyagankuba, gushikana y'amafaranga bikagorana, bimwe twita approvisionnement, gutyo ugasanga umusaruro ntiworoha kuboneka. Niyo mpamvu hamaze kuza uburyo bwa none bwo guhanahana amafaranga biciye mu matelefone ngendanwa, ushobora kubika no kubikura kuri konte ufise muri banki canke microfinance biciye mu matelefone yawe, vyaratumye ata mpamvu yotuma amabanki na microfinance yoja gukorera hagati mu gihugu cane Amerika y'Irokule, ndetse n'ayasanzwe ariyo yisanga ata musaruro ukwiye aronka ugereranije uburyo gishe fizike zikoresha nayo bunguka. Muri microfinance twikangure naho nyene twaragerageje gutanguza amagishe atari make hagati mu gihugu cane. Izo ntambamyi tuje kuvuga mu ntangamarara twazibonye, ni nayo mpamvu twaciye twiyumvira ko twotanga gukoresha uburyo bwa none bushobora koroheza abenegihugu. Nibwo buryo umuyobozi mukuru wa microfinance twikangure agomba ace ababwira, ariko byo twatanguze icese uyu munsi. Mu ntumbero yo korohereza abanywanyi bacu, microfinance twikangure yahavuye igira ubufatanye na sosiyete ikora urudandazwa rw'amahera biciye mu buhinga bwa none yitwa Elis Company, izwi ku izina rya Cashitel. Gutyo bica bituma abanywanyi bayo boroherwa kubika no kubikura biciye muri telefone zabo ngendanwa. Microfinance imaze kubona ko umunywanyi wayo ashobora kubika no kubikura atiriwe arashika kuri gishe fizike, yaciye yiyumvira gusubiriza amagisha amwe yayo asanzwe ari hagati mu gihugu, ku buryo bwa none bwo kubika no kubikura kuri konte ifise muri twikangure microfinance biciye kuri telefone ngendanwa. Ubwo buryo bwa none bukora bivuye ku bufatanye bwa Cashitel na twikangure microfinance. Twaciye turondera akazina twonyita kugira ngo abantu bose biborohere, ariko twise TM Cash. Niyo mpamvu hari amagishe fizike amwe ari hagati mu gihugu ategekanwa kuzosubirizwa n'ubwo buryo bwa TM Cash, kubera ko atamusaruro ukwiye yatanga bivuye ko ari kure cyane, kuko kugira ibikorwa vyo kubika no kubikura bikunde umunywanyi azitura vyatwara uburyo bwishi cyane twikangure.
niyo mpamvu vuba cyane twikangure microfinance igiye gutangura kwigisha abanywanyi basanzwe bitura izo gishe fizike gukoresha mu buryo bwa none bamaze kumenyera niho izo gishe fizike zizoca zihagarara gutyo umunywanyi abonye umuaje wa kashitere azoba abonye twikangure kuko azoshobora kubika yongera abikure amenye ibintu byose bishobora gukorerwa kuri konte yiwe akoresheje iyo TM cash. Twamenyesha ko iryo shirahamwe rifise icivugo kivuga kiti imboneza mw'iterambere ridakumira.